mugenzi, turongeye kuguha ikaze mu cigwa cacu co kuri uno mugoroba. Tugeze ku cigwa c'indwi, muri kumwe na Jimmy Nishimwe. Icigwa cacu co kuri uno mugoroba kivuga ngo musenge iyaremye. Musenge iyaremye. Dusenge uhoraho mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami, tugiye kwiga amajambo yawe yo kuri uno mugoroba. Mwami, turagusenga ushishikare kurema imitima yacu nk'uko ugomba, kandi mu gihe twumviriza amajambo yawe utwiteguza ubwami bwawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Icigwa cacu co kuri uno mugoroba kivuga ngo musenge iyaremye. Icihanikirizo ku bantu baha mu Nyabiraba. Hari intambara ihambaye iri hagati y'iciza n'ikibi. Ino ntambara twabonye yuko yatanguriye mu ijuru, hahandi Lusuferi yari marayika mukuru yatanguye kugumuka ku bwami bw'Imana, kandi ino ntambara yayihereye mu kurwanya amategeko y'Imana. Kandi twarabonye mu cigwa cacu c'ejo cavuga ibwirizwa nshingiro ry'Imana yuko ubwami bw'Imana buhagaze ku mategeko yayo, nk'uko n'ubundi bwami bwose bwo ku isi buhagaze ku mategeko yabwo. Satani amaze kugumuka mu ijuru, ubwo bugumutsi yabuzanye mu bavyeyi bacu ba mbere. Abantu twarahonyanze amategeko y'Imana, maze duca ducika abanyavyaha. Satani yaraduhenze kugira ngo turenge amategeko y'Imana, maze uhereye ku bavyeyi bacu ba mbere twese ducika abanyavyaha. Mu gutora umuti, umuremyi yashobora gukora ibintu bibiri vyonyene: kwica abantu, kubera yuko yari yavuze ngo nimwarenga kw'itegeko nabahaye muzopfa nta kabuza. Niba Imana kubw'urukundo rwayo itisha abantu, ico yategerezwa kongera gukora kwari gucikuraho amategeko yayo. Imana iraraba, nkureho amategeko yanje nzoba nkuyeho ubwami bwanje, kubera yuko nta bwami bubaho ata amategeko ahari. Kandi Satani yari kubatsinze, kubera yuko icifuzo ciwe nuko ivyagezwe vy'Imana bivaho. Imana ibyo byose irabireka, yemera kuva ku cicaro yari iriko c'ubwami, yemera kumanukiza hano kw'isi, ibaho nk'abantu kandi babara nk'uko abandi bantu bose babara. Yabayeho mu buzima buhangayitse cane kandi buruhije kandi bukomeye. Amaze kuboneka asa nk'umuntu, yaragandutse ashika ku rupfu, urupfu rukabije rwo kumusaraba, kugira ngo wewe hamwe nanje dukire. Amategeko y'Imana agomba gutangarizwa abantu bose, kugira ngo abantu bose bamenye iby'ubwami bw'Imana, maze nibamara kumenya iby'ubwami bw'Imana ababere umurezi, abashikane kuri Yesu Kristo. Bibiliya ivuga ngo uhoraho abarira Mose ati, duga uzahondi kuri uyu musozi ugumeho, nanje nzoguha ibisate by'amabuye biriko ivyagezwe n'amabwirizwa, ivyo nanditse ngo uvyigishe. Kuvayo igice ca 24 ku murongo wa 12. Imana niyo yavyanditse, ibiha Mose kugira ngo avyigishe. Uno munsi Imana irabiduha nk'abasavyi bayo kugira ngo tuvyigishe. None Imana yanditse yoba yandika nk'abantu? Eka namba. Uhoraho amaze kubonana na Mose kuri uwo musozi Sinayi, amuha ibisate bibiri by'amabuye byanditsweko n'urutoke rw'Imana. Imana yari yandikiye hama ibiha Mose. Kuvayo igice ca 31 ku murongo wa 12. Nimwiyumvire namwe, Imana niyo yiyandikiye hama ibiha Mose. Itegeko rya mbere ryavuga ngo ntukagire izindi mana mbangikanye, kandi niko rivuga na bugingo n'ubu. Bibiliya ivuga ngo
kuko uko ari kuhoraho nyine ingabagize niwe Mana y'Abisirayeli ati bakamenyi banyu baba muri mwebwe n'abapfumu banyu ntibabahende kandi ntimukumvire inzozi babarotorera. Yeremiya igice ca 29 ku murongo w'8 gushikana ku murongo w'9. Mugenzi, ijambo ry'Imana Bibiliya rirerekana yuko tudakwiye kugendera mu mangitengite y'abakamenyi, mu bapfumu, kuraguza no guterekera hamwe n'ibindi, kubera yuko ari bihumanya kandi ntidukwiye kubumvira. Abamenyi bazotekerwa n'abapfumu baramare, mbere bose bazojoregwa kuko ataco bicuwe kivuye ku Mana. Niki gice ca 3 ku murongo w'7. Ibigabitanyo by'abakamenyi bizohwana n'uvyuje kumusiguza ijambo. Ezekiel igice ca 14 ku murongo w'10 gushika ku murongo wa 11. Haba ugiye kwa kamenyi, haba ugiye ku mupfumu, haba uwo mupfumu, bose bazohanwa co kimwe. Bibiliya itubwira ngo ntukagire izindi mana mbangikanya. Ni igiki gituma abanyamahanga babaza ngo Imana yabo iri hehe? Ariko Imana yacu iri mw'ijuru, yakoze ibihimbaye byose. Ibigirwamana byabo ni feza n'inzahabu n'ibikorwa n'amaboko y'abantu. Bifise akanwa ntibivuga, bifise amaso ntibibona, bifise amatwi ntibyumva, bifise amazuru ntibimotegwa, bifise intoke ntaco bikorakora, bifise ibirenge ntibigenda kandi ntibivugisha iminwa yabyo. Ababikora bazohanwa nabyo mbere n'ubyizigira wese. Zaburi 115 ku murongo wa 2 gushikana ku murongo w'8. Mugenzi, ababikora, ababizana ngo babisenge hamwe n'uwo wese abyizigira, bose bazohanwa co kimwe. Bibiliya itubwira ngo ntukagire izindi mana umbangikanya, ntukagire izindi mana umbangikanya, niko Bibiliya itubwira. Itegeko rya kabiri niri ntukibazire igishushanyo. Bibiliya ivuga ngo ntukibazire igishushanyo canke igisa n'isho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe. Kuvayo igice ca 20 ku murongo wa 4. Kuko njewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo by'abase, nkageza ku runganwe rugira 3 n'urugira 4 rw'abanyanka, nkagirira ikigongwa bankunda bakitondera ivyagezwe byanje, nkageza ku runganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Kuva igice ca 20 ku murongo wa 5 gushikana ku murongo wa 6. Murabe rero ukuntu abavandimwe bacu, abavukanyi bacu bo muri Eklezia Gatolika, ukuntu babisigura. Bavuga ngo mu biremwa byo mu kirere, byo kw'isi n'ibyo mu mazi ntihagire na kimwe utora k'ikigereranyo. Bisubiye, ntuzusenge ibishushanyo, ntuzubifukamire kandi ntuzubikorere. Ubwuzure bwa kera, ipaji y'134. Bibiliya itubwira ngo ntihagire na kimwe utora ko ikigereranyo, kuko njewe Umukama Imana yawe ndi n'ishavu ryinshi ku banyanka. Ikibi cakoze abavyeyi ngihanira abana babo, abuzukuru n'abuzukuruza, ariko nkabasekigongwe ku bankunda bagakurikiza amabwirizwa yanje. Ubwuzure bwa kera ku rupapuro rw'134 ni hano majambo tuyabona. Bibiliya itubwira ngo ntuzuvyikubita imbere, ntukibazire igishushanyo canke igisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mw'ijuru canke hasi kw'isi canke mu mazi yo mu biyaga. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe. Kuva igice ca 20 ku murongo wa 4. Ntuzuvyikubita imbere, ntuzubisabe. Ntuzuvyikubita imbere, ntuze ubisabe. Reka tugende ku gishushanyo c'ikeba. Maze aramvura ukuboko, afata umushatsi wo ku mutwe wanje, maze mpwemu aranterura, ancisha hagati y'ijuru n'isi. Muri uko kwerekwa n'Imana, mbona anjana i Yerusalemu, anshikana ku kirimba c'inyubako kirabana n'iburaruko, ahari intebe y'igishushanyo c'ikeba gikeba Imana. Maze arambwira ati, mwana w'umuntu, enda niwunamura amaso yawe uraba hera h'iburaruko.
nuko nunamura amaso ndaba ahera hibumanuko, mbona ca gishushanyo c'ikeba kiri mw'isuku kirimba c'igicaniro ku ruhande rw'iburaruko rwaco. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbe ubonye ibyo bakora? Ariko uhava wongera kubona ibindi bizira bakora. Nuko arambarira ati, njira urabe ibizira bibi bakora hano hantu. Nuko ndinjira nditegereza, mbona amoko yose y'ibikwega inda hasi n'ay'ibikoko bizira n'ibigirwamana byose by'ab'inzu ya Isirayeli. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega ubonye ibyo abakuru b'inzu ya Isirayeli bakorera mu mwiza? Mwana w'umuntu, mbega urabona, mbega abantu muri gukurikirana kino cigwa, murabona ibizira ab'inzu ya Isirayeli bakora? Maze anshikana ku rugi rw'ikirimba co ku ngoro y'Uhoraho carabana ari bumanuko, maze mbona abagore bicaye baborogera Tamuzi. Maze arambaza ati, mbega ibyo urabibonye ga mwana w'umuntu? Uhava wongera kubona ibizira bikomeye biruta ivyo. Nuko ashikana ku nyubakwa y'imbere yo mu ngoro y'Uhoraho, maze mbona ku rugi rw'urusengero rw'Uhoraho hagati y'umuryango n'igicaniro abantu bashika nko kuri 25 bateye ibitugu urusengero rw'Uhoraho, berekeje amaso iburasirazuba, kandi bariko barasenga izuba batumbera iyo rirasira. Maze arambaza ati, mbega ibyo urabibonye ga mwana w'umuntu? Mbega abakristo bo mwa kino gihe urabonye ibizira bakorera aho hantu bitwa ngo ni mu rusengero? Birivuga ngo niho bazontakambira ariko sinzobishura, bazondondera ubudahumeka ariko ntibazombona. Nuko kuko bagiriye urwanko ubwenge, ntibahitemwo kubaha Uhoraho, bakanka inama zanje, bagakengera ukwiyaneguriza kwanje kose, nico gituma bazojya kuby'inzira zabo zamuje. Gukomantaza imitima kwimbura bwenge kuzozica, kandi ukugwa neza kw'ivu kuzobihonya. Ariko utega ugutwi wese azoba amahoro, azokwama atekereje atakibi atinya. Kuko imigenzi y'amahanga ari y'ubusa, baca igiti co mu kibira, amaboko y'umuhumbizi akagitunganisha incabiti, bagisakara ifeza n'inzahabu, bakagikomeresha imisumani n'inyundo ngo coye kunyiganyiga. Yeremiya igice c'10 ku murongo wa 3 gushikana ku murongo wa 4. Igishushanyo kibajwe kimaze iki? Umubaji akibaza, canke igishushanyo kivugutiwe mu nkero kiragura ibinyoma, vyotuma uwakivugutiye acizigira, akironkera ibigirwamana vy'ibigari. Habakuki igice ca 2 ku murongo wa 18. Bene ibyo bishushanyo bisa n'ibikanganyo n'ibihinzwe mu murima bitazi kuvuga, bikwiye guterurwa kuko bidashobora kwijana. Ntimukabitinye kuko bidashobora gukora ikibi canke ngo bibashe gukora iciza. Yeremiya igice c'10 ku murongo wa 5. Mugenzi, niwarurengana ko aho ruri hose ntuzorutinye. Ibyo byose mwambaye mw'izosi ntimukabitinye. Nta ciza nta kibi bishobora gukora. Azobona ibara uwubwira igiti ngo niwikangure, akabarira n'ibuye ry'ikirage ngo haguruka. Mbega ibyo byoragura? Erega ibyo byayagarijwe ko inzahabu n'ifeza, ariko imbere nta mpwemu bigira namba. Habakuki igice ca 2 ku murongo wa 19. Nimwibuke ivyo muvyiyumvire, mwongere muvyibuke mwabagararije imwe, mwibuke ibyabanje kubaho kera. Kuko ari jewe Mana nta yindi, ni jewe Mana nta yindi duhanye.
birabaje cyane kuba wogereranya Imana n'ibuye canke igiti canke ikindi kintu wo kwikorera. Yesaya igice ca 46 ku murongo w'8 gushikana 9. Imana ni Alufa na Omega, ntago isengwa irinze kubonwa. Imana ivuga ngo mpera kwitanguro nkavuga ibyiherezo, ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibyiherezo, ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitaraba, nkavuga ntimigabo yanjye izohama kandi ibyo nzogomba byose nzobishitsa. Yesaya igice ca 46 ku murongo w'10. None rero mwongeranya nande twongana kandi mwoshushanya nande twosa? Basukanira inzahabu mu mufuko, bagera ifeza ku munzane, bagaha umucuzi w'inzahabu ingero akabicuramwo Imana, bakayikubita imbere bakayisenga. Yesaya igice ca 46 ku murongo wa 5. Maze bakayishira ku bitugu, bakayirerura, bakayishinga mu kibanza cayo, igahagararaho ntisegenye. Mbere hari umuntu yoyitakambira ntishobora kumwishura canke ngo imukize amagorwa yiwe. Yesaya igice ca 46 ku murongo wa 5 gushikana ku murongo w'7. Maze bagaca bavuga ngo Bikira Mariya yatugendeye. Ninde aramuramutsa amubaza amakuru hama amwishure? Bibiliya yerekana yuko abantu bigisha bene zino nyigisho bazokwamaho, bakavuga ngo ariko ibyo nkora nzoshishikara kubikora kugira ngo mvuze inyanduruko abagomba inyanduruko yo kuboneka nkatwe mu byo birata. Abameze batyo ni intumwa z'ibinyoma n'abakozi bagunga, bigira intumwa za Kristo kandi ibyo ntibatangaza, kuko na Satani yigira marayika w'umuco. Nuko sikigoye ko abakozi biwe nabo bigira nk'abakozi bukugororoka, iherezo ryabo rihwana n'ibikorwa byabo. Igice ca 2 Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 11 ku murongo wa 12 gushikana ku murongo wa 15. Ego umuntu yoterura Imana mu ntoke canke Imana niyo yoterura umuntu mu maboko yayo? Karabaye. Hazoza igihe Imana izimara ishavu, nico gituma ndahiye ukubaho kwanje, niko umwami uhora hagize, kuko wahumanishije ahera hanje ibintu vyawe vyankurunuka n'ibizira vyawe byose. Nico gituma nanje ntazobura kugutuvya, ijisho ryanje ntirigire ico riziguriza, kandi nta n'akagongwe nzogira. Ezekiyeli igice ca 5 ku murongo wa 11. Uko niko nzoba nimaze ishavu n'ubushangashigwe nabagiriye, nzoba ndabutuye kandi nzoba shizwe. Nuko bazomenya yuko njewe Uhoraho nabivuganya gatsi, ninaheza kwimara uburake mbafitiye. Ezekiyeli igice ca 5 ku murongo wa 13. Mugenzi, ushishikare gusenga ibishushanyo, ushishikare gukoresha ibishushanyo mu gusenga kwawe. Hariho igihe Imana izimara ishavu, komeza uyibabaze. Ariko Imana ivuga ko hariho igihe izokwimara uburake, ijisho ryanje ntirizogira ico riziguriza. Bibiliya irerekana yuko kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, hari uribuza none zokurirwaho, kandi ukuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose kubwabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Wase kenshi kuzimuruka, Imana imurungikira ubuzimire. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye bose bagahimba ubugabitanya bacirirwe kwiteka. Icete ca 2 Paulo yandikiye Abikorinto igice ca 2 ku murongo w'indwi wa 11 n'uwa 12. Ndatangaye yuko muriko murareka vuba mutyo iyabahamagaye. Abantu bariko barareka iyabahamagaye bakizera ibintazi. Buri wese ahamagarwa kwibaza mwa kino gihe, mbega ubu nishimwe ry'abantu ngomba canke n'iry'Imana? Canke se ndondera kunezereza abantu? Abigalatiya igice ca 1 ku murongo w'8 gushikana ku murongo w'10. Semera cane woye kwigarura, rangura ijwi ryawe niko Imana irikirambarira.
ngo rimere nk'inzamba, ubarira abantu banje ibyaha byabo n'inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Imana irashaka yuko ndabivuga mu buryo bwatuye buboneka, abantu bamenye yuko ibyo bariko barakora Imana itabishaka, mugabo ngo bandondere uko bukeye banezerererwa kumenya inzira zanje. Nk'ihanga ryakora ibyo kugororoka ntirireke ibyagezwe byo kugororoka, bakanezerwa kwegera Imana. Yesaya igice ca 58 ku murongo wa mbere hamwe n'uwa kabiri. Biyise abanyabwenge bacika ibifu, icubahiro c'Imana idapfa barakikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, n'ivyiguruka n'ivyibigenza amaguru ane, n'ivy'ibikwega inda hasi. Abaroma igice ca mbere ku murongo wa 23. Biyise abanyabwenge bacika ibifu, biyise abanyabwenge bacika ibifu. Nuko mwiyobare cane, kuko mutagize ishusho mubona namba kuri wa musi Uhoraho yababarira ari Horebu, ari hagati mu muriro, kugira ngo mwoye kwihumanya mukibazira igishushanyo mugishushanije n'ishusho iyo ari yo yose ari gishushanijwe mu kigabo canke mu kigore canke mu gikoko canke mu gitunzwe kiri mw'isi ico ari cyo cose, canke mu kiguruka mu kirere ico ari cyo cose. Gusubira mu Byagezwe igice ca 4 ku murongo wa 15 gushikana ku murongo wa 17. Burake bw'Imana. Nuko rero raba iminsi igirize, ni jewe Uhoraho mbivuze, nzohana ibishushanyo bibajwe vyaho, kandi mu gihugu caho cose abakomeretse bazocura umuniho. Mugenzi, hariho igihe kigiye kuza aho abantu basenga ibishusho bose bazohanwa. Mugenzi, uhamagarwa guhunga uburake bw'Imana igihe gihari. Bibiliya ivuga ngo uburake bwanje buziriringiye abungere, kandi nzohana imfizi z'impene, kuko Uhoraho nyene ingabo aje kugendera umukuku wiwe. Zekariya igice c'10 ku murongo wa 3. Yesu aguteza ibiganza avuga ngo erega ukugira neza kwawe ni kwinshi, uko wabikiye abakubaha, uko wagiriye abaguhungirako mu maso y'abana b'abantu. Mu bwigobeko bwo mu nyonga zawe niho uzobahisha inama mbi z'abantu. Zaburi ya 31 ku murongo wa 19 gushikana ku murongo wa 20. Mugenzi, abantu mwa kino gihe bariko baratugira inama mbi, batwigisha ugusenga ibishusho mu gishingo cyo gusenga Yesu. None rero kugira ngo duhunge ibinyoma by'abantu, nuko twihisha mu bwigobeko bw'umwami wacu Yesu Kristo. Isi igiye kurangira cane, kandi umwami wacu Yesu Kristo agiye guseruka. Abantu bazoba baritandukanije n'isi n'ab'isi, nibo bonyene bazoba bafise uburenganzira bwo kumusanganira. Yesu aguteza ibiganza, ngwino kuri Yesu Kristo bigishoboka. Ikibazo ni ca kindi, wogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari aho yakwegesheje amaraso. Mbega imyambaro yawe irera, mbega ko Imana irokora abagororotsi bayo ibakuye mu manga. Umunyabyaha utubaha Imana akagendera mu byashizweho n'abantu, hakugendera mu byavuzwe n'Imana, wewe bizogenda gute? Tugiye gukora umuhamagaro udasanzwe kw'isabato iza. Abemera kwiyandikisha bose bazovuka ubwa kabiri, boge mu mazi no mu maraso y'umwami wacu Yesu Kristo yatuviriye rimwe gusa. Mbega uremera kwizera? Ngwino. Abari ku mbuga ngurukana bumenyi baca batwandikira kuri izi nimero kugira ngo tubamenyeshe uko bobigenza, kugira ngo nabo intambuko bateye yo kwiyegurira Yesu ishobore kuzirikanwa. Twandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61
2,669. Mugenzi, ntutinye kutwandikira aho woba uri hose, ribukwereke uko wobigenza. Twandikire, nanje ngiye kubagirira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami, ijambo ryawe rimeze nk'imvura. Iyo imvura iguye ntigenda idatoheje isi, niko n'ijambo ryawe rimeze. None reba imitima y'abantu bamaze guhindurwa n'ijambo ryawe. Nanje ndabasengeye kugira ngo kwizera kwabo ntiguhere, nibamara gukomera bazoba ibikoresho byawe byo kugarukana izindi ntama zitarakumenya. Mwami, ndabasengeye kugira ngo ubwo bagiye kubaho mu buzima bw'ibigeragezo, Mwami ubashoboze uhereye no munsi bame banesha, kandi bame banesha, bazokwame banesha by'iteka byose, bazokwame banesha by'iteka ryose. Mwami, ndasengeye n'abagifise imitima ikomantaye, abatarafata ingingo, ubamenyeshe yuko ari wowe wabagendeye nabo bafata ingingo, kugira ngo bazobane natwe kuri wa munsi wo kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba. Rema gushasha imitima y'abantu bose bari gukurikirana bino vyigwa. Mwami, ndakweretse abatanze imitwaro kugira ngo nabo bishure. Twese icarimwe uduhe ivyizigiro byo mwiherezo, twame twitegure kugusanganira ubwo ugiye kuza vuba, mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen.